niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana umumana canke umusongore ntafatiro Patrice ndi niteka nta ntigiri cyo kugusaba nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi uno munsi ndi nakanyamuneza ntangere kuko ahandi mu gisagara ca Ottawa muri parike yitwa Parc Major ngaha aha hariho ubwambe na mbere inzu y'iratiro yitwa Musée des Beaux-Arts du Canada nukuvuga nahantu habikwa ibintu vyiza cyane ibintu bicapwe vyiza cyane ibirimbwe neza cyane niho biri hanyuma ngaha naho turafise katedrale nukuvuga igitabo c'ibitabo niko nocita igitabo c'ibitabo ca Ottawa mu ntara y'ubutumwa y'abasenzi ba Ecclesia Gatolika aha niho musenyeri mukuru aba yitwa Marisero hanyuma ugiye kuraba aha naho abazungu ariko bararengana kuri iyi nzu iyi tubona iri mu biti niho abanyamerika bakorera nukuvuga ni ku nzu y'ubuserukizi bwa Amerika leta zunze ubumwe za Amerika hano muri Canada hajya kandi iyindi nzu hari umuntu ariko ariyiruka w'umwirabure ni inzu yitwa Chateau Laurier nukuvuga ikirimba cyitwa Laurier iyi nzu irafatanye n'ikintu bita Titanic mu 1911 kuko niho bari kuyinjira hanyuma Titanic bwato bunini ya cyane Titanic buca buratwagwa hanyuma rero iyo nzu bagiye kuyinjira mu 1912 uciye ugenda harya naho hariho irya n'inzu y'abasiga amateka hanyuma uciye uja ngaha naho iruhande ucije kuri uwo muzungukazi yicaye aha niho abashinga amateka bakorera inyuma gatoya niho hari inzu yaho abakenguza amateka bakorera nukuvuga na ahantu heza cyane ugiye inyuma ucubona ahantu bita muri Gatineau ucubona ahantu bita muri Quebec mugabo ngaha niho natoye kuza kubabwira ko mfise akanyamuneza ntangere ko kubabwira ibintu bibiri icambere na mbere jewe natanguje ikirundi c'abarundi WhatsApp itariki 30 z'ukwezi k'umunani 2016 nukuvuga itariki 30 ukwezi k'umunani uno mwaka hazoba haheze imyaka 5 amezi 60 twiga ikirundi c'abarundi audio nukuvuga amajwi tuzoba dushikanye umwaka wose n'amezi 3 ntanguye ikiganiro ikirundi c'abarundi ku majwi n'amasanamu ivyo rero byarazanye ibintu byinshi cyane narigeze kubabwira ko je ngaha muri Canada ndiko ndiga kuri kaminuza y'Ottawa twaza kuhaca naho ndahabereke naha muriko murabona raba ayo masanamu niho jewe nize ndahiga niho jewe nafatiye umugambi ko mbwiriza guteza imbere ururimi rw'ikirundi kuko abatwigisha batubwiye ko turi incabwenge bari batumiye abantu 132 muri 132 bari abantu bafise amanota arenga 90 nangahe kwijana ntarindi mundu murundi batubwira bati rero ikinjana ca 21 21e siècle c'est un siècle de la science nukuvuga ikinjana ca 21 ni kinjana c'uburonzi bati rero mwege muri kazoza ka Canada buno nyene ivyo babandanje bavuga ntavyo nasubiye kumva na gatoyi jewe naciye mbona ko ndi umurundi jewe no mariki ku Burundi mugabo muribuka ivyo bintu vy'ikirundi nari natangwe kuvyandika kuva kera cyane kuva 83 na 4 naja mu mahiganwa hanyuma rero niho nafata umugambi mukuru jewe nundi muntu yitwa Omeri Nzengiyumva tuca turandika ikete yitwa Les 10 commandements pour sauver le Kirundi nukuvuga amabwirizwa 10 y'ukugarukira ikirundi tuca turavyandika n'ubu wo bikenera no bimwereka si ibintu ndiko natangura ubu ivyo nivyo twagize mu 2005 na 6 jewe ndi modera kure
mvuze ko ndi mbonera kure no kuvuga je mbona kure gusumba wowe uri kuribaza ko je ndiko ndiyemera ko ndiko ndishima byiyumvire cyangwa ureke jewe mu 2006 naranditse kuri La Toile ikintu cyitwa igisenge bumenyi ko uburundi bubwiriza gutwara kapitale politike Igitega ko bibwiza gutwara igisagara c'intwaro Igitega kandi byabaye haheze imyaka 13 mu yandi majambo ibi ndiko ndavuga bizoteba bibe ikirundi kizoteba kirute izo ndimi zose mubona igiha ikinyarwanda igifurero igiki bizoteba byose bihinduke ikirundi kiza imbere y'izi ndimi zose ndabivuga mu gatwenga mu kibaza jewe mbona kure mvuze ngo ndimbonera kure cyase mvuze ko ndi umuntu akiri muto mu mugambwe CNDD-FDD oya je mbona kure mbona ibintu bitaraba ngaje ndabivuga Imana ibimbwira ngo ndabivuge si ubwenge bwiwanje si ikintu cyo kunshimagiza ngo jewe ngurumva ngo ni iki oya sukwishimagiza shimagiza Imana y'u Burundi shimagiza Imana yandemye ikangira uko none ibyo byose mvuze biza kuvuga iki biza kuvuga ko nye n'icubahiro umwubahirizwa kuko umwubahwa no kuvuga novuga nti honorable ariko umwubahirizwa nawe n'umuntu très honorable umwubahirizwa nye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarayashizeho itegeko riranga ubuyazi ni ikintu nita Academy Rundi mwana Academy Rundi no kuvuga ubuyazi hari abantu benshi bavuga ngo ubushakashatsi umviriza uvuze ngo umugoregore ukavuga ngo umugabo ukavuga ngo gutambatamba ijambo ubushakashatsi ribwiza kuva mu kirundi kuko ubushaka ntikibaho mu kirundi mu kuvuze ngo umugoregore umugore kirabaho mu kirundi kuburyo umugoregore kisha kibaho umugabo kirabaho mu kirundi kuko umugabo kirabaho gutamba kirabaho mu kirundi kuko gutamba kisha kibaho mu kirundi mugabo ubushatsi ntibubaho mu kirundi ushaka kuvuga rero ngo ubushakashatsi ngo n'uburonzi oya je nashizeho uburonzi bashaka bazogikurikiza mugabo ico kintu ubushakashatsi ndaciyamirije none rero umwubahirizwa nye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarayashize umukono ku buyazi Academy Rundi ubiriho izobijejwe n'abantu 11 mwana 11 abantu 11 bazoba bariho kandi ibyo naharaniye birashitse koma amashi ibyo naruhiye ibyo navugiye amajambo menshi ibyo nagiriye ibiganiro byinshi byaraye bishitse koma amashi aho rero icyo cyari cyambere icyo rero cyabaye koma amashi niyo ntoja mu bantu bajejwe ubwo buyazi jewe ikigo ciwanje caraheze mugabo nzobandanya nkurikiza ibintu ingene bimeze icya kabiri rero kubera iyo myaka 5 irumanye ntanguye ivyo bintu hakaba haheze imyaka 16 ntanguye ivyo bintu hakaba haheze imyaka 32 ntanguye ibintu byo kwandika ku ngoma z'u Burundi tuzogira umunsi mukuru rero uwo munsi mukuru tuzowugira itariki 30 z'ukwezi k'umunani kumengo ni kuwa kabiri batari kuwa gatatu uwo munsi mukuru tuzowugira itariki 28 z'ukwezi k'umunani hazoba ari kuwa gatandatu nzogerageza nje ahantu hanyuma jewe ndondere wifi hanyuma nkoresha ordinateur nkoresha uburyo bwose dukurikirana ikiganiro turi ahantu heza habe zoom nzogira zoom kwisi yose haba ku Burundi haba muri Afrika haba muri Amerika haba i Buraya haba muri Oceania haba muri Australia haba muri Aziya kure twese tugire ikintu cyitwa zoom abantu bose bakunda ururimi rw'ikirundi abantu bose mukunda ikirundi c'abarundi muze tuvire hasi rimwe tuzogire zoom y'abantu 300 400 500 dukwire ibihumbi 3 4 5 dukurikirane umuntu wese azoba afise umunota umwe wo kuvuga ikintu yakuye mu kirundi c'abarundi jewe rero ico nzoshikiriza uwo munsi ni giki nzoshikiriza ubwambe na mbere ntafatiro Patrice nshikirize umuryango wanje ugizwe n'abantu 6 umupfasoni wanje Bucumi Donavina umwana w'imvura yanje Buntu Marie de Schoenstatt
ubuheta bwanje bumwe Marie du Cénacle, ubuheture bwanje Bonwa parfait représentant, kinehere wanje canke mfatiye wanje Bonwa Donovan Ivan, ndaberekane bose. Hama mpejeje kuberekana rero nje mvuga ibintu nashoboye kuronga, ibintu jewe ntafatiro Patrice nazanye kubera ndi umuntu w'umuhinga, ndi umuntu Imana yahezagiye ikambwira iti vuga ibintu, vuga ibi, vuga nibi, vuga nibi. Jewe ntimukwiye kunshimagiza, murareka shimagiza Imana yankuye hasi, yamvukishije kwa Ndimurigo Michel umwubahwa, no kumwubahwa akazi kandi Binyongori Goderiva. Binyongori Goderiva n'umuhanza akazi w'ibuhanza ku mutumba wa Kiremera mu gihe tumwami n'abagabo. Data nawe ni Michel Ndimurigo, umusongore akaba umumana wo ku mutumba wa Muremera mu gihe tumwami n'abagabo. Nivyo rero ubu no kuvuga no munsi mukuru utegerezwa, ndabatereje mwese. Ubufise akayera zokanywe, ubufise insongo ayinywe, ubufise impeke ayinywe, ubufise ugwagwa arunywe, ubufise agahenekene akanywe, ubufise stera ayinywe, ubufise lefu ayinywe, ubufise umuvinyu awunywe, ubufise vodka anywe, ubufise ibintu byose ashakanywe, dutambe dutarike. Nivyo rero nagomba kubamenyesha. Mu guheraheza ndashaka kuvuga ibintu nibihabwe agaciro, kuko ndo umuntu mutoyi jewe. Ariko je ndayishimiye nyene General Major Evariste, ndayishimiye kubona yarafashe uwo mugambi, akumva ivyo mvuga, akumva ikintu c'abarundi gishitseko, hanyuma agashyiraho uwo mugambi yuko hazoba Maison de la Culture, no kuvuga ku kirimba c'akaranga. Maison de la Culture ni ikirimba c'akaranga ku Burundi, agashyiraho ikirimba c'akaranga ku Burundi, akongera agashyiraho ubuyazi. Ubuyazi ndakivuga kubera iki? Ubuyazi umuntu ashaka kuyaga nkuko ndiko ndavuga, ndiko ndabayagira, ndiko ndayagira umuhungu wanje. Ubuyazi ndashaka kuba ndiko ndaririmba, nimwumve ndabaha inkuru mwana, ndabaha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Nkaba ndiko ndagira ubuyazi ndirimba nkuko bararijo, nkuko ba Kidumu, nkuko ba Satubi, nkuko ba Yaya Jamari baririmba, nkuko ba Bernice baririmba, nkuko ba Shani Queen baririmba, nkuko ba Titirove baririmba, nkuko Vianney Nzigamasabo nawe baririmba, nkuko abandi bose baririmba, nkuko abanyagitega baririmba, nkuko abandi bose baririmba, n'abandi bandika ibitabo bariko barayaga, kuko kuyaga sabidiri nare. None rero bariko barayaga ubuyazi, no kuvuga ubuhinga n'akanovera, kuyagira umuntu umubwira amajambo canke ucapa nk'uyu muntu yacapuye iyi nkinzo y'umuhungu wanje, canke umuntu yatyoye iri cumu y'umuhungu wanje, canke umuntu yatyoye iri cumu yo mu gihe tumwami n'abagabo, nk'uko umuntu yatyoye iri bendera y'Uburundi, nkuko umuntu yatyoye ibindi byose, nkuko hari abantu bubaka inzu z'ikirundi, nkuko bagira gute, byose byitwa ubuyazi. Ko byitwa ubuyazi rero nico cyo kwitwa Academy Rundi. Mugabo atagishizeho ntaco, ico bazoshiraho uko biri kose ibyo tuzatwumvikanye abarundi. None rero n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru, ivyo nivyo kuko Imana izoryoherwa itubonye twese turi mwijuru, kandi kadusaba ngo tuyisenge. Mugabo utasenze Imana ntacihomba, mugabo usenze Imana irunguka kubera iraryoherwa, kubera yaturemye, kubera izi yuko tuja mwijuru. None rero mwabana aho handitse sabone yandikisha fyondako, uzoyandikishije uje hamwe n'abarundi 2020 bamaze gukwira uno munsi. Hanyuma nushime canke ugaye, niwagaya uzoga ivyo wumvise, niwashima uzoshima ivyo wumvise. Uko biri kose gaya canke ushima, sabikanya. Umwana wanje Donovan Ivan bagwa ndiko ndamwigisha, ndamwambika nk'umwami. Raba ingene yambaye imbega zitatu na kakandi kakarenzo, urunushato rw'ingwe, nkuko nanje nambaye urushato rw'ingwe. Nukuvuga hatwambaye nk'abami. Raba arambaye n'igitako, arambaye n'inkofera, arafise n'icumu, byerekana yuko ari umuntu akomeye gose. Ndabira uko ndiko ndigisha abana banje,
namwe igisha abana banyu kugira ngo dusige izina abarundi, dusige izina abarundi, tumenyekane mu makungu. Kurya umuperezida w'igihugu ca Kongo yarayavuze ko Burundi turi hanga. Ubwa kane vyonda kora kugakengera kugira ngo igihe cyose nzoba hari ikintu ngize kuri YouTube uzoca ubimenya. Erega na jewe hari abantu nkurikirana bagize ibintu nca ndabimenya, nka TV Mashariki, nka SATB, nka Rarijo, nka Kidumu, bashize ko ibintu nca ndabimenya, nka Isaac ubu naho warafise ibintu biryoshe cyane yagize vya amusori. No musaba gusa ko ivyo bintu yobishira mu Kirundi, bijya bintu byongeza baza baravuga baze barabyeka. Aho nawe nyene nagize ikintu nca ndabimenya. Batiti Love bavuze ngo Nobela babigize nca ndabibona, nawe vyonda kora ugakengera. Ubwa gatanu nunyandikire icabarundi akabehe gmail akungu.com ngo nterere canke uhera amazinda. Yari umuhishuzi n'umuronzi mu Kirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice yamunga ku mutumba Muremera wagiye umwami n'abagabo mu ntara ntwaro ya Gitega, Gitenga Tigiteka mu gihugu c'u Burundi. None rero murakaramba murakazwira hengeso kwacurangira kandi nimwumve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana.